uwakoreye Imana ntabwo ari umuhombe kuko wihanganye azogira ihe. Mwiriwe bakunzi ba INAMUJANDI TV, kuri uyu munsi rero twaramutse dutemberera umwigeme asanzwe ari impano, asanzwe aririmba indirimbo zo gutazira Imana. Yidondore rero hanyuma dukuze ikivi nkuko twama tubigenza. Imbere ya byose tubanza kwidonda kugira tumenyane. Kuri microphone muri kumwe na Eric Manirambona alias Mapata, kuri kamera naho muri kumwe na Orfe. Hanyuma murabona ko umukobwa canke umwigeme ngera ameze akamwe karamurembeje mu kanya taravuga tuce tumubona mu byinshi. Miriwe neza mukobwa? Mwiriwe neza. Meze neza? Ndashima n'ukuri. Biraza pore ariko bizoza cyane. Akazina kawe kugira abantu bumva turi kumwe. Jewe mu bisanzwe sakazina n'uruzina nitwa niyo nkuru Emelyne. Ati n'uruzina runini niyo nkuru. Runini kubera nanje ndi munini urabibona na. Yego. Ufise nk'ibiro bingahe? Jewe oya ntago ndi mususe nkane oya. Oya. Urakwije. Ndakwije amategeko. Ngira murumva rero Emelyne n'uruzina ngo runininya kandi afise ibiro biri hagati y'ijana n'amajana 2 niko yari karatubwira. Rero kuri uyu munsi Emelyne abantu yo turi aha mu kibano canke tuko turatembera turumva umunyempano azi kuririmba indirimbo ndeka akora n'urundi gwaruka byatanguye ryari byakujemo gute uraza kuducishirizamo mugaho kugira twumve impano ingere zaje. Yego ndashoboye kuvuga bimwe jewe narabaye ngaho novuga ko ari impano noba nararukanye kuva ndi umwana. Yego ndyamye nkarota ndiko ndaririmba hama ndose iyo ndirimbo muri make nararyamye umunsi umwe sinzirenza binza muko nyene ndota ndiko ndaririmba indirimbo bitwa kumenya Imana. Nawe ucuvuga ati jewe nari ntayiririmbye. Cyamvuga ataha je ndabona ibintu ndabisengera kabisa ati nanje ndakeneye kuba umuririmbyi. Kwa ndumva iyi impano niyo bimfa gusa. Kuva ico gihe rero turatangura watanguye ryari mu mwaka wa ryari? Je natanguye 2019. Yego mu mwaka wa 2019. Yego niho natangura. Uracibuka indirimbo watanguriye? Yego. Wayicisha ko tukumva. Natanguye ku ndirimbo yitwa uwakoreye Imana. Uwakoreye Imana ntabwo ari umuhombe kuko wihanganye azogira iherezo ryiza. Uwakoreye Satani uwo ni umuhombe ntazopfa ntazibukwa. Ndakubwira nshuti ukorera Imana kugira ngo uzogira iherezo ryiza. Ndakubwira nshuti ukorera Imana kugira ngo uzogira iherezo ryiza. Ngira murumva akajwi kiwe karakajwi karongorotse ati gukorera Imana rero si gihombo ariko gukorera shitani azomaramara nivyo byakuje muko nyene je no kuri narose uko yo ndirimbo nayirose uko mwijoro navyuse ntori karamu ndaya. Ubure warayisohoyira ngaho ntangorane. Niyo yatanguriye album ya mbere. Ufise album zingahe? Ufise album 2. Hari kundura tuyaga nabandi imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina canke ikiganiro kiryoshe nkamanda kubaza ikintu. Mbega uri mu rukundo? Ashaje mu rukundo kubera ndicari mutoya cyane. Urashobora kuvuga ati je ndiko ndavyababa buke. Urashobora kuvuga ati je ndafise umukunzi ndakaye. Jewe muri umwanya je novuga ko umukunzi wanje ari Yesu. Niwe ego mugabo ibindi navyo birizana ni buke. Ngira murumva abakunzi ba INAMUJANDI TV ingene atacu tudakora kugira ibiganiro byacu biryohe bigende neza. Uyu munsi rero murumva rero uyu mwigeme ni umunyempano. Ari mu cibitoki mu ntara yacu hari impano nyinshi zitandukanye mugabo abantu tagenda turiko turamenya canke tumenye ho bakorera canke bari. Uyu mwigeme rero asanzwe avuka mu ntara ya Cibitoki muri commune Buganda mu Nyamitanga simbesha. Nasha nuko nyene. Ufise imyaka ingahe? Je mfise imyaka 22. Ndumva urabujanye urageze kubaka? Sinzi uzobibona n'uzonyimvira ko ni wazobona ko hageze kubera je sinovyibona. Hanyuma muri make ibintu usanga bigoye abaririmbyi usanga bahura n'intamba myinshi mu gusohora imiziki canke iyo ndirimbo yabo yabisohotse n'ubundi kagira ingorane. Wowe kubwa bigenda gute? Ufashwa nabande? Ubona ugejeje he igikorwa mungana gute? Ego
jewe muri make ntago vyigeze binyorohera namba kubera ndicyari muto mu bisanzwe nta kazi mfise ariko naragerageje uburyo bwose nkuko nshoboye ndumwe nyene kubera jewe ndumwe ni team nice voice ndumwe ariko naciye ndabutwana two mu madini atandukanye abakatolika amadini atandukanye ntorutwana nyene tumba hafi gwira biboneke ko ndi kumwe n'abandi ariko iyo team ni wanje ego ntago vyigeze binyorohera namba none ugiye gusohora uburyo buronka gute jewe mu bisanzwe kugira nsohore ndashoboye kubwira abagenzi abavyeyi abo dusenga hamwe nkababwira ati mwomfasha nkasohora ino ndirimbo ubunyimvire kakampa 5 akampa 10 ivyo nuko abakoreye Imana bamfashije buke buke ndashoboye gutera intambwe gatoye ego none wewe kugera ubu ufise indirimbo zingahe jewe muri make mfise indirimbo 24 ni kuvuga ku babizi nibaze kari nka album nka zibiri ni zibiri n'ukuri nta nimwe ivamwe nubwo buryo bwose bwavuye mwuko nyene uri kurabigenza yego ubwo buryo bwavuye uko ahandi urazi turi mu birimani ndarima hama nimbuye ndashoboye kugurisha utuntu duke nkaraba ukuntu nifashisha ahandi nkaterereza nyene abagenzi bakamfasha buke buke urumva ko hari abandi twe tuzi nyene akazi ki wari umuziki n'ivyo by'ivyibare bitabaho niki ariko urumva uravuga ati reka ndimwe mu mwaka uzosohora kugira bigende neza maze gukora ibiteramo yego namaze gukora igiteramo kimwe yego nagikoze mu kwa gatanu itarike 2 2020 warungutse cyangwa warahombe misanzwe kwa nagikoreye mwishengero ntago nariko ndarihisha umva kwitanga hakora uwitanga gusa abonye igikorwa ndiko kabona nuko ngana agashima ibikorwa nakoze kacavuga tu umwana reka ndamwemere indirimbo 2 audio kumukoresha kuizimukoreshereza undi akacavuga tu umwana ndamwemereye kumukoreshereza video 2 mwene ubwo buryo nyene niko wagira ati ufise video zingahe zimaze ku kumugaragara amasanamu nyene aboneka ugashira kuri televiziyo abantu bakaraba mfise video 6 abo n'abantu bagufashije yego nabage baramfasha urumva kabanye cyo dufise umutima w'urukundo ndetse n'abandi se yaba twese bahora biyungira uko nyene ahubwo n'abandi boza barita ico gikorwa bakaza baradufata mu mugongo kugira gikorwa c'Imana kigende neza turazi yuko rero mu muziki hari amariske menshi cyane gusumba wewe intambamye hura nazo nizihe Chewe intambamye nahuye nayo si yindi nagiye mpura n'aba DJ bakora ama audio baranjyanira nta nuko mbere no nabivuga narahuye n'ibibazo byinshi mbere uri umuntu nkuru rugendo uri umuntu rakara cyangwa ushavura wo bicikiriza hagati ariko kubera Imana urihangana byose ukabandanya kubasabika aba DJ jewe aba DJ cyo no basaba nuko bore kuburya bagakora igikorwa nkuko nakaba yakibahaye bagagukorera igikorwa neza nkuko bakibasaba ba DJ attention si ngira muko murumva kari mu bwigwa hanyuma eme uratubwiye intambamye hura nazo uratubwira ingene ukoresha indirimbo zawe zigateba muri studio ugasanga zimaze gice nkukazibura yiko yakoresha clip video naho bikugendera gute naho nuko nyene jewe hose je nagiye mpura n'ikibazo mwene ico nkoresheje clip ya video yoyo ngira n'amezi 6 arahera hariho nk'isa hariho n'utaramazzi 3 n'ubu ngira novuga ko nsano amezi 6 wewe nsano wahebye Imana yonyene nizo mukorera tusubiramo rero ukore kandi ndo uburyo nawe urazi yuko aho bwavuye budasubiraho Imana niyafasha nzobandanya nanakimwe bakuzi ba INAMUJANDI TV kuri uyu munsi ngira murumva two turayaga numwigeme umunyempano asanzwe aririmba indirimbo zo gutazira Imana muga murumva ba DJ mwigabe ko ha producteur mwigabe ko kurumva nimwe mutera amariske harimo iri mugasanga umuntu yatakaje ubwizigirwa canke arataye ubwizigirwa na cyane burya nawe tujya dufaranga murumva yaba yadukuye kugira nabo tuze kugira cya gikorwa kigende gitereke imbere hanyuma bajye nabo bamuterereye bariko baramusahiriza kugira nabo babone kiko kiragenda na mwikubita gashi rero kandi namwe murabe yuko intambamye muririmbye afise na cyane ngira mwazumvise sibike hanyuma keshi iyo muri ko murakora igiteramo canke ki hari abantu usanga baderanje nyene
tipo arakudaraga nyene akubwira ati mbere ko ukora igitero nzo guterera canke nzo gukora igiterama cyo bibona nawe baraderanja nyene akakubwira ati je ko igiteramo nzo guterera ariko sanga araguhenze nta cyagufashije ariko akaguhenda nyene biragoye biragoye cyane none akajambo wote kukinerano cyangwa usaba INAMUJANDI TV kugira nako bigeshike kure wosaba iki abandi baririmbye bagenzi bawe badashaka gukora nkuko ukora wosaba woterera intererano yawe jewe icyo nosaba nuko abantu bakurikirana INAMUJANDI TV nabo nyene kugira bumve baza barategera amajwi y'amaririmbyi baza baracisha ko ibiganiro nabo nyene kugira bagira ico boza baradufata mu mugongo nabo nyene kugira igikorwa kibandanye kandi na TV INAMUJANDI bashishikare kuyiba hafi kugira bakurikiranira ibiganiro vyama bica kuri INAMUJANDI. Ego mugabo wewe keshi nibaza ko indirimbo zawe zivuze ku maradi atandukanye. Jewe muri make indirimbo zanje ziri kuri radio CDN ngaha mu Cibitoki. Ego honyene niho ziri. Ahandi nawe. Aya nahandi ndazijana kubera ndicyari muto ntabwo sinzi uko no bivuga. Bakunzi ba INAMUJANDI TV ngira murumva yumwigeme impanuro ari karatanga ndetse n'icyo asavye kugira abantu dutere tuje imbere reka tugukengurukire cyane. Ego murakoze namwe. Hanyuma nitwakwikorera ko nzoza nyene bangutse. Nzoza ndiruka ahubwo kuko biranezera cyane. Ego. Bakunzi ba INAMUJANDI TV kuri musere ikiganiro cacu kiba kirangiriye ngaha nibaza abashaka kura ibiganiro byacu kumuja kuri channel ya YouTube mukandika INAMUJANDI TV canke kuri Facebook ushaka naho kuza hikorera ni mu ntara Cibitoki ndi TV iriho ku bwanyu ku jewe rero twari kumwe uyu munsi rero ikiganiro canke kwagereye ngaha nta wundi ni Eric Ariasi mapata nisho ciao ciao.